Ndabaramukije kaze muri iki kiganiro c'Inama Nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka. Muri risasa risanzwe rya ndamukiza 2022 Inama Nshingamateka irabandanya itora amategeko meza ku neza y'abene gihugu. Ku munsi wa kane igenekerezo ry'icenda Ruheshi, Inama Nshingamateka yarize irongera iremeza integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/35 ryo kuwa kane Kigarama umwaka wa 2008 rijanye n'itunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu. Umushikiranganji w'ikigega ca leta no gutunganya imigambi ya leta Dr. Domitien Ndihokubwayo niwe yari yarungitswe na leta mu Nama Nshingamateka kugira ngo asigure igituma rihinyanyuwe. Ati imvo zitumye leta yiyumvira guhinyanyura iryo bwirizwa no kugira hanini gisunge ibwirizwa shingiro, gisunge kandi n'ubuhinga bushasha bw'ingene leta yinjiza ikongera igakoresha amafaranga, ayo nayo akazoja aratangwa hisunzwe imigambi iba yateguwe, bukaba ari ubuhinga bushasha bwitwa budget programme mu rurimi rw'igifaransa. Uko iminsi igenda niko ibijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga n'ibindi bigenda birahinduka. Notanga nk'akarorero imbere y'imyaka 14 ibijyanye no kubika amafaranga biciye mu matelefone nta byari bizwi, mugabo uyu munsi biragezweho, byumvikana neza yuko umuntu amaze kubona ko bishobora gufasha ikoreshwa ry'amafaranga ya leta ategerezwa gushyiraho amategeko yerekana ibintu leta bigakora. Akarorero cyane bivanye n'imirimo leta ingene yayirangura muri ico gihe n'ingene yifuza kuyirangura uyu munsi akagira ibindi. Ariko mbanza mbere kumvo nyamukuru ya mbere novuga nti irahambaye yuko tubizi mu 2018 ibwirizwa shingiro y'Uburundi ryarahindutse, hanyuma ibwirizwa shingiro rishasha uyu munsi rikaba ritarashirwa mu mabwirizwa ashimikirwako n'ibwirizwa twadusanzwe turakoresha. Kuvuga rero n'ibwirizwa biragomba kwisunga ibwirizwa shingiro rihari kuva mu 2018. Hambavu rero iyo mvo yo kwisunga ibwirizwa shingiro hariho n'imvo rero zijanye n'ubuhinga bw'ingene uburyo bwa leta buboneka n'ingene uburyo bwa leta buheza bugakoreshwa. Aha rero turavye ingene integuro y'ibwirizwa isubiramo inyahura imeze, turabona yuko muri iyi nteguro harimo ingingo nshasha zitari nke ziyongereyemo. Ni bimwe navuga yuko ziza kugira ngo ibishasha twoba twarabonye muri iyi myaka iheze dushobore kubifatirako, gutyo mu vyo turiko turakora dushobore gukoresha ubuhinga dufise, ariko dushobore no kugira ico dushitseko kiboneka. Ingingo zitari nke zishasha, ariko n'ingingo zahahora ariko nyinshi zahinyanyuwe bivanye n'uko hari nizo twasanze kumbure zari zigoye gushira mu ngiro twisunze aho tugeze. Rero akarusho ntikazobura kuko nk'uko ndabivuze mu minsi yahera uko twahora dukora nk'akarorero turaza kubibona cyane umuntu yarisomye yose arabibona. Twahora dukora ibijyanye no gutegura ingene amafaranga ya leta ikoreshwa, twahora dutanga uburyo mugabo mu by'ukuri tutaravye ivyo umuntu azokora, ingene azobirangura n'ikintu kingana iki azobiraguriramo. Ivyo navyo umuntu agiye kuraba aca usanga bigora kuraba umwimbu wavuye mu buryo leta ibarashize mu migambi. Ubu rero integuro y'ibwirizwa yinjiza ubundi buryo bwo gushobora gutanga amafaranga, iyindi nzira yo gutanga uburyo ibisata bitandukanye bikoresha amafaranga ya leta bizoheza bikayakoresha. Ni bimwe twita mu Gifaransa budget programme, novuga ni uburyo butangwa hisunzwe imigambi iriko irakorwa n'ibiringo igenda irakoreramo, kugira ngo bwanza kuronka akaryo dushobora gusigura vyiyaguye ico arico iyo budget programme n'ingene izoheza igakora. Uretse ko kugira ngo bari muri commission finance rero namaze kuronka
inyigisho zijyanye n'ubuhinga bushasha bwo gukoresha uburyo bwa leta. Umugwi w'amaho mu nama nshingamateka ujejwe iby'ubutunzi wari wize ubwibanze iyo nteguro y'ibwirizwa umaze gushikiriza icegeranyo, abashingamateka barafashe akanya ko kubaza ibibazo umushikiranganji. Ibibazo vyagiye biragaruka hanini bijanye n'ubwo buhinga bushasha bwa budget programme, aho babaza aho buzoba butandukaniye naho ibisata vya leta vyahora bihabwa amafaranga bafatiye ku gitabo cerekana ibikorwa bizoranguka, ivyo bita plan d'action mu rurimi rw'igifaransa. dusanzwe tuzi yuko n'uyu mwanya twiga hajya mu bushikiranganje ubandanya mutanga uburyo kugira ubwo buryo rero mu gutanga gutyo haraba andokimo, haraba icerekana ko neza uburyo buza gusohoka mu bita budgetisation. Rero ubwo buryo kugira busohoke habaye budgetisation nuko n'uwo yabusabye haba mu madepartement cyangwa direction générale cyangwa mu ministère haba habaye integuro y'uburyo buzokoreshwa mu bita plan d'action, haba mu mezi 3 cyangwa mezi 6 umwaka wose, washaka hakaba na rapport de performance et d'exécution budgétaire mu mezi 3 6 cyangwa umwaka wose ukagenda bikurikirana uko nyene. Muri plan d'action barerekana uburyo ukuntu bukoreshwa uko niko bisanzwe bizwi. Rero mutugiye neza mugasubira neza ico kintu ca budget programme zoba ari byiza cyane gukomera byari bisanzwe bihari, n'ubu ushobora gutanga uburyo umutarabye neza ukuntu bwasohotse. Murakoze cyane n'ibiteka kuri akanya mu mwanya namwe abadadushima nyakubahwa mushikiranganji ku nyishu za konferensi. Murakoze cyane. Ikindi cabajijwe kijanye nuko mu gihe uburyo buzotangwa buzokwisunga imigambi izoba yategekanijwe, bati mbe hadutse ibitari bitegekanijwe nk'ibiza canke nk'ibisata vya leta bishobora kuronka ababaterera bo hanze kandi bitateguwe, hoho bizoca bigenda gute? Kuri ivyo bibazo umushikiranganji yaratanze umuco. Kandi mu nkundire kwishura mbanze mpere kumure ku kibazo cyari kibajijwe. Mwubahwa honorable Hiboneye Dieudonné yashatse kuronka umuco, kuri ibi bintu bijanye na budget programme, avuga ati mbega none bitandukaniye hehe n'ivyahahora, kera tuciga ibiharuro baduha inyishu hama katubwira ko dutora inzira yo kugira dushike kuri iyo nyishu, bagaca badusaba yuko dushobora gutora inzira ya hagufi ko zarashobora kuba inzira ndende. Buraya ndahaciye nasanze kera ibi by'ubuhinga bwa none bitaraba, umuntu anyonga itagisi kugira ngo ace permis bamubwira ati njana hanaka, aciye mu nzira ya kure akaba arayobewe kuko uwamubwira ati njana hanaka yabaze inzira ya hagufi.
rero nibaza yuko aha novuga nti turashaka iterambere, kandi mu gushaka iterambere tuguma turondeza inzira zodutuma dushobora kurishikako vuba na vuba. Hari inzira nyinshi rero zo gushobora gutera imbere. Umuntu urashobora kumushirira ibiharage, inyama, imyumbati, ibijumbu n'ibirungo byose bishoboka ku meza, ukamubwira ati ntegurira ibifungurwa, uwundi ukamuha ivyo nyene wahaye wa mbere, mugabo izo mfungurwa kumbure ntizitoke co kimwe, mugabo wewe uvuga uti nipfuza ibimeze neza. No ngaha rero uburyo leta ifise novuga nti ni yama ingredient yose uba waronse ugashira ku meza utegerezwa gukoresha ku buryo bwo kuza gukuramwo ibifungurwa biryoshe bishoboka. Rero tumaze umuntu wa mbere utetse ugasanga kumbure harimwo umunyu mwinshi, urabwira wa kabiri iti uragerageza urabe yuko umunyu wogabanuka. Niko no bifata muri ibi rero vya budget programme. Uburyo twari dufise ubu tugomba kubukoresha ku buryo bw'uko bushobora kuvyara vyinshi bishoboka, ku buryo bw'uko bishobora kuvyara vyinshi bishoboka. Mwava mungira muti none aho vyari vyakabereye ubu niho mubibonye. Natanze akarorero no mu bindi no mu buzima bwa misi yose hariho vyinshi dukora ukaza kubikosora ari uko umaze kubona ati bwa bundi ibi ntibishoboka. Rero itandukaniro ry'ivyo tugiyemwo n'ivyahahoraniriye munkurikire kuko ntivyoroshe gusigura. Twavuze tuti twahora dukoresha ibyo twita budget moyen. Uko twahora tubikora uyu munsi muri rijya bwirizwa canke zijya nteguro z'amabwirizwa y'uburyo leta ikoresha, twahora twandikamwo ti ministere runaka irasavye amahera yo kubaka amashuri, irasavye amahera yo kubaka amashuri, dusavye miliyaridi 3. Mu mutwe baravye biharuro baravuga ati ishure ryo kubakwa ku miliyaridi 3, ugaca bashirirako miliyaridi 3, bikaza bikigwa ngaha bigahezagirwa bikagenda igacika ibwirizwa. Kuvuga yuko ubushikiranganje runaka bwaronse bwahawe amategeko yuko bugenda kubaka ishure miliyaridi 3 izokoresha. Mugabo mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta nta na hamwe twebwe dufise igihe iryo shure rizotangurira n'igihe iryo shure rizoherera. Nta na hamwe dufise yuko iryo shure niryubakwa mu gice ca mbere bazosohora miliyoni 500, mu gice ca kabiri miliyoni 600, twaza tubona ati twatanze isoko y'imiliyaridi 3, riheze n'ingoga bakwishuza za miliyaridi 3 n'ingoga, riheze ritevye bakakwishuza za miliyaridi 3. Baracerewe ukazosanga kumbure n'umwaka wararenganye. Uyu munsi rero suko bizogenda. Wewe uvuze uti jewe ndagomba gukora igikorwa, ntuzovuga ngo bazondabira kwishure, uzovuga uti hariho ibikorwa dufite programme yo kubaka amashure niba ari 50. Igice ca mbere trimestre ya mbere tuzokora ibi bizotwara amafaranga aya. Igice ca kabiri tuzokora ibi bikorwa bizotwara aya mafaranga aya. Igice ca gatatu bizotwara amafaranga aya. No kuvuga buri gice cyose c'umwaka uzogenda werekana ibikorwa n'amafaranga bijanye. Ni vya bikorwa utabikora muri ico gice. Ni vya bikorwa utabikora muri ico gice. No kuvuga yuko we ntuzotutangura kuba ngo mbikira ya mafaranga nkuko vyahora. Ndacafise amafaranga y'ishuri. Oya, uzoronkera amafaranga igikorwa ugezeko. Uyu munsi muhava mumbaza muti mbega none ubu mwahora mutanga amafaranga mutabona igikorwa umuntu agezeko. Ubu ubagenda bagakora bakagira facture bakarungika facture kariwa. Mugabo iyo facture itegerezwa kujana n'ico gice uba warimwo ushobora gusimbira mu gice ca kabiri. Ariko aho bigoreye rero canke vyoroheye nuko dufatanije na bwa buhinga bwa none dushaka gushiraho ngira muzobibona nitwazana integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha
warashize ingufu nyinshi mu bijyanye n'ubuhinga bwa none. Ni ukuvuga yuko icyo gikorwa uzoba uri kurakora ntuzotanga raporo gusa ngo narakoze ndihira ibi bintu. Mu bariko baragira hazojaho ubundi buryo bwo gukurikirana, sinzi ingene no bivuga mu Kirundi, bwo kuraba neza ko ivyo bintu wasabiye amafaranga vyajyaniranye kandi vyakozwe, kandi si kuvuga ngo ni ukuvyandika mu mpapuro. Hazoba hariho ico no kwita itohoza georeference, ni ukuvuga bwa buhinga bwa none buca bukwereka mu ikarata. Wewe wicaye ngahe Bujumbura ucubona ku ikarata ca kintu bariko barakora ingene kuri kuratera imbere. Rero ni kuva mu itegurwa ry'umugambi, kuko no mu itegurwa ry'umugambi uzoba wawusabiye amahera, wawusabira amahera kugira ngo ubone yuko wa mugambi uri kuragenda, kandi nawe uravuga ati nzobikora muri iyi trimestre, hanyuma ibindi bikurikira. Ni kuva rero mu itegurwa ry'umugambi no mwishigwa mu ngiro ryayo no mwikurikiranwa ry'ingene uwo mugambi uri kuragenda. Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka nawe nyene yaragize ico aterera ku bijanye n'ubwo buhinga bushasha bwa budget programme. Ya budget programme imuhe hari akarero n'utwoba inzu turiko turubaka hano, inzu turiko turubaka hano ikiri sur budget programme. Irya wibajije ingene yubatswe yuko irubakwa, inzu twagiye dufata igipande kimwe kimwe, fondation zitwara amahera angahe, izokorwa mu gihe kingana gute, dale izokorwa mu gihe kingana gute, izosaba amahera angahe, sharpante uko nyene n'ibindi. Kuri fondation amahera asabwa araboneka, igikorwa kirakorwa ku buryo hariho abakurikirana uko iyo fondation iraba kugira ngo chaque semaine abantu bigeza n'amahera akenewe ngaya asohoka gutya. Nico umuryango yavuze ati exécution technique ikajana na exécution financière. Hadi rero turiko turubaka irya nyubakwa ya Assemblée nationale. Ça c'est vraiment l'exemple type d'un budget, de l'utilisation d'un budget programme. Ibindi bajya bade facilité, reka ndababwire ko no kunyaruka kubaka kubera ko bari muri budget programme, ibintu byose bijyana n'igihe, kandi igihe cyose icyo gikorwa gitangira raporo. Nibyo yagiye basigura, natwe twakeneye dukora ko turaninjiramo ntiturindire ukwezi oya, uko indwi iheze batubwira ibigezo, natwe ubwacu twabifise abantu bahaca bakurikirana ingene ibikorwa bikorwa. Icyo navuga rero ni uko ibyo mwavuze ngo ibintu bijyanye n'amaconception à régime natwe kandi turabikora, ahantu amarishe public turakorana, za obuha zose turakorana kandi bigenda neza, kuko muri marishe public bakenera yuko ibikenewe tujya tubakurikira kandi ntibateba, ibikenewe tujya tubakora tuti ibi mu minsi ingana gutya bizoba bikozwe. Twe tujya dukora ari marishe twajya autorisation, tujya dukora iyo marishe batunganya byose batubakurikira hariya muri marishe public bacakishura, kandi twandikirana kenshi. Iyi n'indi yavana ibibazo mwariko murabaza, ibijyanye no gukontorora ngene ibintu bigenda, hariho turafise commission comité de surveillance bakurikira
ibiruka biba biriko biratembera nabo muri ubu abarimo muri komite de surveillance kumva rero ko ntakora bamaze kuyica ijya nino hamwe no kwiga impinyanyuro z'umugwi w'amaho ujejwe ubutunzi, abashingamateka baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Umukenyezi ni inkingi y'iterambere mu muryango, akaba n'inkingi y'iterambere ry'igihugu. Iyo umukenyezi ateye imbere ni igihugu cyose kiba giteye imbere. Nico gituma inama nshingamateka mu mirimo irangura yitaho cyane iterambere ry'umukenyezi w'umurundikazi. Ni muri iyo ntumbero ku munsi wa mbere igenekerezo rya 6 Ruheshi uyu mwaka wa 2022 inama nshingamateka yari iramukanye ibirori byo gushikiriza impapuro z'umutsindo abakenyezi n'abigeme 30 bari barangije ivyigwa byo kubarira. Iruhande y'izo mpapuro z'umutsindo abo bakenyezi baratekerewe kandi n'imashini zo kubarira n'ibikoresho bijana nazo kugira ngo bizobafashe gutangura umwuga wabo hamwe rero n'akabahasha. Uwo mugambi wo kwigisha abakenyezi ba mikoro make umwuga wo kubarira washinzwe n'inama nshingamateka ushigikiwe na Fondation Al Maktoum ifise icicaro i Dubai muri Emirats Arabes Unis. Inyigisho nk'izo zikaba zitanzwe ku nshuro ya 3 ku bakenyezi n'abigeme bava mu ntara zitandukanye ku civugo kigira giti twese hamwe dushigikira umukenyezi mu iterambere. Haba abigishije abo bakenyezi n'abigeme eka nabo bari baramutse baronka impapuro z'umutsindo barashima cyane uwo mugambi waserukiye abigisha agashima ko baciye baronswa n'ibikoresho bizobafasha gutangura umwuga wabo aho bazoshobora guca baja ku kivi batarinze gusaba amadeni yo kugura amamashini. Muri aka kanya mudukundire ku izina ry'abatwigishije ukengurukire bivuye ku mutima nyiniteka umukuru w'inama nshingamateka ku mutima w'urukundo hamwe n'ishaka ryo gufasha yerekanye gutunganya iki gikorwa ngaho mu ngoro y'inama nshingamateka. Twashaka kandi gushimira ishirahamwe Al Maktoum yatunganije inyigisho y'umwuga wo kubarira ku bapfasoni 30 baba mu ntara zose zigize Uburundi. Turakeje kandi abapfasoni baramutse bahabwa impapuro z'umutsindo n'ibikoresho byo gutangura umwuga wo kubarira. Abo bakenyezi bahabwa ubumenyi bwo kubarira bakoresheje imashini barahiriwe kuko n'umwuga ubugururira izindi nzira z'ubuzima. Baba baronse ubundi buryo bwo gutunganya no gutunga ingo zabo. None hakabijya nuko baca baronswa ibikoresho bibafasha gutangura uwo mwuga batarinze gufata amadeni cyane ngo bagurishe amatongo n'ibitungwa by'umuryango. Turakeje rero inama nshingamateka n'ishirahamwe Al Maktoum ku mugambi mwiza w'iterambere bateguye. Turashimiye cyane ubuserukira ishirahamwe Al Maktoum mu kigoro kiwe adahengeshanya kwerekana igihe cyose bikenewe kugira ngo inyigisho zitangwe neza kandi mu mahoro. Abapfasoni batogwa mu bakurikirane inyigisho baba bavuye kure bagashika mu gisagara ca Bujumbura barushe bashonje banyotewe bakeneye n'abo bitura. Ibyo byose mu kubitunganya basabwa ukwitanga gushimikiye ku mutima w'urukundo. Mutubabarire kubona tudashoboye kudoma urutoke ku banyakubahwa bose bari ngaha mu gushigikira mu migambi kuko hari n'abo twosanga twibagiye. Nico gituma bose tubashimiye twongera tubasabira ku Muremyi abandanye bahezagira imigisha myinshi. Abaronkejwe impapuro z'umutsindo nabo bariyemeje ko ubumenyi baronkejwe butagiye gupfa ubusa ahubwo bakamenyesha ko bifuza gukorera hamwe mu masosiyete koperative. Kuri uyu munsi uri hejuru twasidukanye n'iyo nkatuza ngaha mu ngoro y'amakoraniro mu ntumbero yo guhabwa impapuro z'umutsindo z'inyigisho zo kubarira z'abapfasoni n'abigeme n'abakenyezi 30 biciye mu ishirahamwe Al Maktoum. Ku izina ry'abo
twashaka dushimire bimwe bivuye ku mutima indongozi nziza z'inama nshingamateka hamwe n'ishirahamwe Al Maktoum kuri uwo mugambi mwiza ufise intumbero yo guteza imbere imyuga ngaha mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Turabashimiye kuri ubwo bumenyi twahawe, turashimye kandi ku mapuro no ku bikoresho byo kubarira tuza kuronswa. Turabemereye ko ubwo bumenyi butagiye gupfa ubusa kandi ko n'ibi bikoresho tuza kuronswa bigiye kutugirira akamaro, maze dukure amaboko mu mpuzu tuje ku kivi, twiteze imbere twongere duteze imbere imiryango yacu hamwe n'uturere tubamo. Turashimye iyi ngabire, ariko rero ntibihereye ngaha, n'ejo muzokwame mudukurikirana mu mirimo tugiyemo kuko umuvyeyi mwiza ni uwama hafi y'abana. Icifuzo cacu ni uko twokurikiza umugambi w'igihugu wo gukorera mu makoperative, ari naco gituma tubasabye kudufata mu mugongo, umwe wese mu cibahiro ciwe. Imana imuhezagire, murakoze. Nayo uwuserukira Fondation Al Maktoum mu Burundi yaragarutse ku vy'ishirahamwe serukira rifashamwo, aho ni mu bijanye n'indero, amagara y'abantu n'iterambere ry'umukenyezi, agahanura nawe nyene abo bakenyezi barangije izo nyigisho gukorera hamwe mu masosiyete koperative kuko ariho bazoronka inyungu iboneka. Mwijambo yashikirije Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, yarashimye uruhara rukomeye rwa Fondation Al Maktoum muri izo nyigisho hamwe n'ubwira n'ubukerebutsi abo bakenyezi berekanye. Ati izi nyigisho zitanga umwizero mu miryango, abasaba kutazigumizamwo ahubwo bazigisha abandi, nayo izo mashini bazibungabunge bazivyaza umusaruro. Turabashimiye abo bakenyezi kubwira n'ubukerebutsi berekanye mu nyigisho, kuko baremeye guhagarika iyindi mirimo yabo basidukana n'iyonka bavuye mu ntara zitandukanye, bariga bashirutse umwete, none rabo uno musi baratoje isemo, bariteye iteka, barateye iteka n'imiryango yabo, eka n'intara baje bakomokamwo, mbere bateye iteka n'igihugu cyabibarutse. Kuri ubwo tubaha amashi. Banyakubahwa muhejeje kuronswa inyigisho zo kubarira. Izi nyigisho zatanzwe zitanga umwizero mu miryango kandi zigaragaza umwitwarariko leta ifitiye abenegihugu batishoboye. Twagira tubasabe rero ko izi nyigisho muronse mutozigumizamwo, nimugende nyabuna umwe wese aho yaje aturuka, harya mu miryango, mu babanye, mu baronse namwe izo nyigisho gutyo mubaronse namwe izo nyigisho gutyo muzoba muriko murasahiriza igihugu, kuko murazi ko abari mwibarabara ku mpamvu yo kutagira akazi ari benshi. Murabona ko mwagiriwe ubuntu, hambavu y'inyigisho muronse n'imashini zo kubarira. Mu ncamake muronse ibyankenerwa byose kugira muje ku kivi. Izo mashini mugabanye muze muzibungabunge, muzivyaze umusaruro ushimishije, maze imiryango yanyu yisununure. Turabahimirije ngo muje mu makoperative, mukorere hamwe kugira mugwize umwimbu, n'akare nyamwigenda ko ntarimira impeshi, kandi ubugirigiri bugira babiri. Muri hamwe byose birashoboka, kuko muzoshira hamwe inguvu n'ubumenyi mufise, hanyuma umwimbu wiyongere.
gutyo muzoba muriko murashira mu ngiro intumbero ya leta mvyeyi leta nkozi yo gukorera hamwe mu makoperative kugira umwimbu wongerekane maze umunwa wose uronke ibyo ufungura umufuko nawo uronke amafaranga. Burya bwira mwerekanye mu gukurikirana inyigisho nimugende mubandanye mubugendera mwiteze imbere muteze imbere ingo zanyu gutyo muzaba muriko murafasha mu iterambere ry'igihugu cyose. Nyeniteka akaba yarangije abemerera ko inama nshingamateka itazohengeshanya kubaba hafi kugira ngo babandanye batera imbere nk'umuzinga, nayo Fondation Al Maktoum ayisaba ko yokwagura kugira ngo abaronka bene izo nyigisho biyongere. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho gutaha.